Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira kuri chaîne ya YouTube Daniel Mugisha. Uyu munsi turi itariki zitatu z'ukwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane, nyuma y'intahe ikiganiro twagiranye na Nshimirimana Riziki yatanga intahe avuga ubuzima aba mu bihugu by'Abarabu babayemwo. Yavuze vyinshi ariko vyaciye bituma hari uwundi mu umwe mu bapfasoni ari mu bihugu by'Abarabu nawe yashatse ko dukora tuganira akabahana b'intahe kugira ngo bashasha baja kurondera ubuzima mu bihugu by'Abarabu ababaye igihe kinini, bivanye n'ubuzima rimwe na rimwe mubaho, mwumve muze mumenya byinshi abandi bibafashe. Nashimye kumuha ijambo rero kugira ngo nawe tuganire. Ndakuramukije nimba uri kuranyumva. Yego ndabumva neza, mwaramutse neza. Muri amakuru yawe Ni meza nukuri turashima Uwiteka sinzi namwe. natwe ni sawa kweri. Mubanze mwibwire abadukurikiye rero, hanyuma muce mudoga namwe no kuri temoignage yanyu canke inkebuzo. Murakoze cyane. Mhm. Hama jewe nitwa Iranyangeye Yvette, benshi basanzwe banzi. Mhm. Eh, Ukaholi. ubwo jewe ndi mu gihugu ca Saudiya, niho Okay. nibereye. Naje muri 2023 ndacari mushasha nanje, muga sindi mushasha mu Barabu, muga ndi mushasha ngaha mw'iki gihugu ca Saudiya. Okay. Ubwo nagiye kuri YouTube narakurikiranye intahe ya Riziki, Mhm. maze kuyikurikirana ndumva ido n'ido y'ivyo yagiye arashinga intahe, n'ukuri bizotuma bifasha benshi, kandi ndazi benshi bayiravye vyarabahinduye, vyatumye benshi bamenya uko bagiye kubaho. Mhm. Ariko nanje camvuga ati hari haho yihendeye hamwe. Ego. Mw'ibi bihugu tuza tuvuga ati tuje gukora ni mu gahinga ka Nyaganande, naho umwana arira nyina ntiyumve. Umaze gushika mw'iki gihugu nturi bwidekeshe wifate nk'aho umenga uri iwanyu. Oya. Iwanyu niho ushobora gutaha ugasanga indya bazitobanze, ukavuga ati ninde yatobanze izi ndya? Ntazondya. Ugaca usanga ntazuriye, barinze kugutegurira izindi. Ubivuze ufatiye ku byo ko aho baravuze yuko atajya ibyo basigaje canke kugira ngo wibutse abadukurikiye, ubivuze ufatiye ku byo yavuze ibihe? Ego. Jewe aho yavuze ati ngo umwarabu ngo bivanye na zirya ntoki zabo ngo bariko barafungura ngo ntabwo ngo utegerezwa ngo kurya ngo ivyo basigaje ukaba ari akagaye. Reka hano mvuge akantu gatoya. Yavuze yuko umwarabu ico umumenyereje arico amenyera. Ati ati ngihashika baratangiye kwanza indya bakaza bagomba kumpa ivyo basigaje, hanyuma mu minsi ya mbere nca ndavyanka. Narimaze no kuvyumva abandi yuko iyo baguhaye ubwa mbere ukabirya n'ubwa kabiri baca baguma babiguha, mugo uvyanse baca baguhindurira. Ariko mwebwe rero mukomeze mutuje kwijambo. Ako gusa nako nakabwira abantu baba batumvise ikiganiro. Yego murakoze. Yewe umwarabu novuga ati ico kintu yaracihenzeko, ahandi naho ari nko mu mwanya wiwe, mugana nje mpagaze mu mwanya wanje. Yego cane, yego cane. Jewe maze kubona yuko umuntu amaze, ndazi yuko intoki zabo ziba ziriko inzara ndende, yene ukuntu bafungura batobanga iki kiriya na kiriya, ugasanga barahejeje kurya baciye baguhereza. Mugana wewe rero hari igihe wowe woca usanga ariyo mibereho yabo. None mu gihe uzoguma wanka umena uzogeza ryari kuguma umena usanze ariyo mibereho yabo? Ariko nagushiriyemo rero ntonge. Yego. Mu Barabu burya bijya ibintu byo barisha intoke. Yego. Ku bantu badukurikira batabizi bari mu general ibihugu by'Abarabu, sinabaye Oman ya canke Saudiya oya vraiment, ariko mu Rwanda ibihugu by'Abarabu ni ukuvuga yuko Abarabu bicarira ku mukeka bakarisha intoke, kandi bobo uriye ubwa mbere n'undi aje ubwa kabiri agasanga aho bigeze ahita ajya nta kibazo. Burya ibintu byo gusigariza umuntu Abarabu kugira abadukurikiye babyumve neza, bo bumenga nta n'ikibazo babibonamo.
Yego. hariho usanga ngo nk'umupapa akarya agaheza abana bakaza bakarya kuri ya sahani nyene, urumva, kuri ya sahani nyene ugasanga nta n'ico bibabwiye. So rero nibaza yuko n'aka n'akantu babwirizwa kumva bakanamenya, hanyuma nimubandanya ariko ndakebura kumbure mbwira abantu batazi ukuntu abarabu babaho. Yego cyane murakoze. Mm, Je rero mfatiye ku karorero kanje aho mbaye mm, shika mm, barashobora kugira guteka batetse ugasanga baratwaye barafunguye barariye mhm, bakaca banshirira ku yindi sahani bonyene kuri bya bindi nyene basigaje bakaca banshirira ku yindi sahani mhm, mabuja akaca ati tora fungura mm, ni umunsi umwe niho namubwiye ati none ko ukunda kumbwira ati ndabirye ngo ni haramu jewe ndya ibintu vy'iharamu none muba musigaje mm, ndiyumvira ati ndamubwira ati none iminsi yose nzoza ndarya ari uko muhejeje kurya avuga ati reka mana mpa kwihangana mu mutima reka ndabibe mwuku bivanye n'ivyo naciyemwo mani reka ndabibe mwuku ngire iki njya umutima amenyo ndabe gusa ko ukwezi koza kurahera mpembwa agashahara kanje ndungika mu gihugu umuryango wanje ubeho neza imigambi yanjye iranguke neza jewe nubwo bazoba bampaye ikintu kiretse kivuye mu kanwa gusa muga ico bazoba basigaje kugeza uyu munsi ndacyakirya ni navyo bimbeshejeho ndashobora guteka bagaterura bakajana hari igihe usanga je ndaruye ndisigarije n'igihe baterura vyose bagatwara nkarya ivyo bagarukanye none mw'uyo mwanya nciye ndabimena nazindukiye mu kazi nkirirwa mu kazi nkumva yuko noca mbaho gute ntivyokunda kubaho utarya. kwa kwezi kuzohera ngezehe ari je ndiko ndavyitera ngo sinshobora kurya ngo ivyo basigaje. Umva ico onye nico novuga ati bamwe boba babikora nk'ivyo nibisubireko si vyiza nimba babisigaje bifungure n'umutima umwe usaba Imana inkomezi z'ukwihangana iguhe ukwihangana kugira ngo tumare kontara zaca amahoro turabe yuko ukwezi kogera tugahembwa agashahara kacu umwanya wayo nta kindi. Ivyo kuvuga ngo gusuzugura indya tuvyikuremwo abantu b'Imana n'ukuri kuko si vyiza. None hari igihe baguriye keke canke bakagura aya maharawe yo kunywesha gahawa ugasanga baguhaye ivyo basigaje navyo nyene uzoca ubimena upfa guterera inda niyarara upfa gutererayo ikintu kibi nikirya kikugarutse. Bo aha ndumva yuko rezo ziracitse ako rezo zari zicitse. Okay, bandanye ako wofata indya ukaziterera muri zibara terera muri zibara yo mu nda hama uryame urabe ko woramuka nta bindi turiyicisha inzara kukugaya ngo ninjya ngo batobanze tukaca dutanga ibibazo ku ma ofisi ngo baranyima indya ngo bampe ivyo basigaje ukaca usanga ofisi turiko turaziremereza ibibazo kubera iki ari twe bimwe bimwe turiko turavyitera. Urumva ico rero nico nagomba nunganira abantu bamwe bamwe n'ukuri bareke kuza baragaya. Hari igihe uba mu muryango ugasanga niyo kamere yabo none bone ko babirya nubwo twavuga ati ngo bobo ngo nibo kuri bo none nawe nturi umuntu nkabo hari uburozi baba bashizemwo bwo kwica baba basigajemwo uburyo utobirya uvuga ati ku busanzwe nta mpamvu yuko woba uri ahantu ugasanga hafise umuco wuko umukozi bamusigariza hanyuma ukanga kubirya ukishwa n'inzara ukaja gutelefona kuri ofisi batura ingorane zidafise ifatiro ubabwira ngo nturya kandi indya baziguha ni kuvuga. Ego nico novuga kuko urumva hari igihe wosanga ari wo muco waho none mu gihe baziguhaye ukazimena muri zibara wumva none ukaca usaba ngo baguhindurire iyindi nzu ugasanga na ya nzu nyene babikora kurya nyene uzoga umuhindura inzu kugeza ryari kubera indya gusa.
Chris ko uriko uragora na ofisi kandi nawe wigora. yes Mm. ego. Mm. None aho Riziki yavuze ko naho mu minsi ya mbere ukihashika ukabona barabiguhaye ushobora kuvyanka, ukabereka yuko utabishaka, ukababwira ati iwacu twebwe ibi ni tujya tujyana muri wasakani muri Kizibara, ibisigaye ntitubirya. Hari aho yavuze ati urabibamenyereza kubirya bakaguma babiguha, ariko ubamenyereje ko utabirya baca babiheba bakaza barakwarurira nawe mu gihe nawe biyaruriye. Ubivuga ko iki? Jewe nk'uko Riziki yavuze ati ngo aba bantu ngo twige guca bugufi, urabona ko ari ryo jambo yahereje ko akavuga ati twige guca bugufi, twige gusaba imbabazi Cyane. bantu b'Imana. Yego. Yego. Mm. Rero Mm. mvuze ati nk'icyo cya mbere cyo kuvuga ati baguhaye n'indya ariho ugishika bakaguha indya basigaje, Mm. seke yuko wicisha bugufi kwanza ukazirya mu minsi ya mbere, Mhm. ukamanza ukaraba ukahagenzura aho hantu ushitse, ukaraba imico yaho uko izogenda irakurikirana. Mhm. Ntiwoca ubereka akagaye ariho ugishika Mm. ngo ubereke n'agasuzuguro. Mm. Icishe bugufi, kubana n'abantu kw'iyi si bisaba kwijijisha. Mm. Bifungure, Mm. hama nubona bibandanije niho uzoca uvuga ati kumbe ba bantu n'akamenyero canke nivyo mbona ari imico yabo, bivanye n'uko ubona nawe we mw'iyo nzu uko biguma bigenda bimeze. Kuko tiwe nk'ahandi n'ivyo basigaje, nimba umwana umwe ataba arataha arabimushirira mw'ibakuri bakabifundikira, urumva bakabifungura. urumva ko ari umuco wabo. Arabifungura. None jewe wumva nobuzwa n'iki kurya ivyo basigaje? Nje niruka nte muri Zibara kandi mbona n'umwana wabo babimusigarije, bakafata inkoko baba bavanze n'imiceri baba banariyeko bagashira mu bakuri bagafundikira. Kana akantu gakomeye cyane uvuze n'ukuri, nimba n'abana babo bagazigariza bakabirya, wewe uri n'umwirabure kandi uri umukozi uri umushakara, wowe urakubirya gute? Wumva woza upinga amategeko yo muri urwo rugo gute kandi atari wanyu? Icyo kintu kirumvikana. Kuko je mabuja arashobora kumbwira ati fata ibi bintu vyasigaye, raba inoze nyibakuri hajya mushiriremwo naka, uca ushira ku siniya ufundikize na fota, uca ushira muri chambre yiwe ntatwara. Avuga ati kumbe bwa bundi niko bimeze, kandi agashika agafungura. Nari nabivuze mu ntango yuko aba bantu umuco wabo kurya indya basigaje atari kibazo. Ego. Nukuri nk'ahandi bibaza abantu badukurikiye baravyumvise. Komeza. Hari abandi bavuga ati ngo hari igihe baguha ngo indya zimaze iminsi muri frigo, ugasanga ngo bazitaye ku mukozi, mubone ngo bakarya bishasha. Mfatiye kandi kwaka karorero ko muri runo rugo rwanje, si kuvuga ngo nije babiha nyene, n'umwana wabo ahora afata mabuja akabishusha bikaba nyene umuriro, akaca ashira muri hafeza ibakuri, akaca afundikira. Rero ivyo vyatumye mvuga ati ahubwo iyi ntahe nzoyishiga, abarya bidekeje bareke, kuko nabo abana babo barabirya, ntibaba bazi ngo nubwo baba bazi ati ni vya bindi vyari muri frigo barapfa kurya. None wewe urinde womena indya ngo nuko umwara yazisigaje canke ngo nuko zimaze iminsi muri frigo? Tuzobaho gute? Abanyafrika tubeshejweho no kugaya gusa, agasuzuguro umenga nta muntu yo gusuzugura. Kandi twicishe bugufi, kandi turi abantu batoyi. Twicisha bugufi, uzi ico waje kurondera, utegerezwa kwemanga ivyo uhura navyo, ugasaba Imana inkomezi. Kuko birya umena hariho uwuvyifuza avuga ati jewe basi nobona n'agaceri basigaje kusiniya je nufa kukarya nkano amazi nkaraba ko ubuzima bwubandanya. Hariho abantu babayeho batajya batanaronka n'ivyo basigaza. Rero ubuzima bwo muri Saudiya buratandukanye. Iyo ukibonye kuri mugenzi wawe niho ukivuga ati kumbe iki wanje cari coroshe, kandi wari wibaza yuko iki wawe ari cyo cari kiremereye.
ni ukuri rero abantu bama bavuga ngo bahebe akazi kubera ngo babahe indya basigaje nibaze ko nk'ubu munsi ata muntu azova mu bihugu mu Burundi kuko ngo yongere guheba akazi twebwe ingorane dufise mu Burundi ariko sinokita ingorane nibaza ko ari umuco kubera ko twe mu busanzwe mu Burundi turafise indya Ego, turirimira indya ego, turabibona munsi y'urugo turagenda no kubabanyi turagenda no mu mirima tukabikuraho ariko bariya indya barya ziza n'indege ziza n'imodoka kenshi n'ivyo barya ntibazi iyo vyavuye niyo mpamvu rero indya barazubaha baziha agaciro ivyo ndabivuga mpereye no mu bihugu dusanga biteye imbere n'ibiturimo banashaka usanga indya baraziha agaciro ntibazisesa atuma akoresha indya zikeya arya agacamara bitandukanye na byo mu Burundi bakoresha indya ugasanga kisi zibara canke pubere yuzuye indya zasigaye kubera tubona indya tuzironka igitoke umuceri ibiharage tukabona nyine umenga bikunaniye kubisesa nta ngorane mu bihugu biteye imbere rero cane cane gusesa indya nikosa ego cyane. kuko ubutaye amahera kuko ziba zabuzwa amahera Ego, niyo mpamvu urinze ushika n'ahantu bakubwira ati uteke, bakubwira ati teka ivyo umara, ntihagire ivyo uza gusesa. Uko uteshe barababara, bakubonamo uwundi muntu. Niho hahandi uca usanga mutanguye kubana nabi na nyokobuja, canke n'abana ba nyokobuja, kubera iki imvo ziriko zikuvako. Ndahawe ngo ibyo basigaje ngo ndamenye iminsi yose ndamenye uzomena kugeza ryari nayo amahera y'umushahara ko batari bunaguhembe ngo uce ugura ivyo wumva wishakiye mama ngo uzorya batarinze gutobanga bive amahera uyaronka wamaze kuyapangira iyindi gahunda uzoyakuramo aya mafaranga noneho mukorera ukuntu indya zizimbye zo muri ivyo bihugu uvuze ngo uze wisumira indya usanga ata mugambi ukoze yes niko bimeze niyo mpamvu nakubwiye ati twebwe dufata kajya gasuzuguro tugiriranira mu Burundi tugaca dushaka kukagira ku banyamahanga tutagiraniye n'ubwoko ngira dukoresha ico bashaka wowe ukaca ufata kajya gasuzuguro ngo sinojya ivyo nakayasigaje ukaca ukazana nino aho kirumvikana kabisa ikintu cakuzanye iyo nkebuzo irakomeye hanyuma bogeze kuvuga ati je sivyo gusa ndafise n'ibindi novuga usibye ko hano ndahari ariko siho hambere naje ubuzima bwawe hambere waruri naho ni hehe byari byifashe gute ego murakoze cyane jewe naragiye Omani muri 2018 maze gushikayo nshikira mu muryango ufite abana 6 n'umugore n'umugabo bumva bari 8 n'uw'icenda yahavukiye ariho ndi rero aho hantu uko nari ndahabaye navuga yuko kwari kubw'Imana narageze muri iyo nzu by'ukuri ndafukama kwanza ndasenga Imana ndavuga ati uhabwe icubahiro mwami wewe ungejeje ino rero mama buje arampangira akazi ambwira kuza ndakoropora urupango rwari runini cyane ndarukoropesha igikoropesho atara ngo amazi ngo mbomere igikoropesho wunamye mpoza mpoza n'imiduga 2 kandi nihenze nkayoza nabi akabona ko umurabagu yacasubizamwo nkongera nkavomera hariho itende ibiti vy'itende vyari bishika kuri 13 n'igiti cy'umwembe ibyo byose nije nabivomera byose hageze gufungura nije nateka yambwiye ntuzoze uriyarurira uhejeje guteka shira muri hafeza hamutwara hajya muri sala nshire mu bakuri hama ntwara muri majlis iyo bahora bafunguriramwo baza gusa bavuye ku ishuri bashika bafungura mwanya ntetse kubera hari huzuye kamera
Mw'uwo mwanya ntetse naca mfata byose nkabisuka mu bakuri nkaca ntwara Yego. ntwaye kuko urumva umuntu yamaze kukubuza ati ntiwiyarurire Mm. njye ntegerezwa kumwubahiriza Mm. nkatwara. Mm. Umunsi wa mbere bibuko mbona hagarutse utwo kurya ngira nk'ikiyiko kimwe nkavuga mana je n'akazi nkora ngaha ikiyiko kimwe kweri kizombumba ngaha Kizontunga bikunde kweri. ego nkabibamwo uko ndamusaba wifi ambwira ntashobora kuyimpa. Amavuta yoyo yarangirira n'akabuntu akangurira utwo tuvuta muga suvetima nije nigurira amamega nije nigurira umva ngira n'impuzu novuga ati yuko ari je nari kwigurira iyo yaba navuga ati ngo ndadansizo noba narahasanze kuko nasanze impuzu zacuye zimeze ukuntu nyene muga navuze ati ntahonja ntaho nsohokera ntawumbona nzobitwikamwo kunyene muga mbone ku kwezi guheze hama ndonke amahera yanje Embwe kabisa. ego mu nyuma ivyo vy'indya bimaze kubandanya uko ndatelefona kuri ofisi yari umumama yavuga igiswahili yari umutanzaniya yakorera kuri iyo ofisi ndamubwira ikibazo mpura naco ambwira ngo araza kubatelefona ababaza ahubwo cansangaho ubwo ntungiye imvura mu muvo ngaho baciye baza barafata isafari bagenda bugaye firigo zose ubwo baba bagomba kugenda gusa mabuja yacaza kubroka firigo zose ibe y'amadijaji n'irahamu ibe y'ivyamwa byose agenda yugaye avuga ati none jewe ngiye kubaho gute iyo nareka basi kubivuga. Hari abantu rero bitanganiza gutanga ikintu kuri ofisi bakibaza ofisi n'iyigombi batabare ahubwo bakaba bakije umuriro. Ni témoignage ikomeye. Bakaba bakije umuriro mu buzima bwabo. Kigwa ndavuga ati none nk'ubu nabivugiye iki biriwe muhira bagafata iparete z'amagi bakazidugana muri firigo yo hejuru ivyamwa bakabidugana muri firigo yo hejuru kugira ngo sintore n'irigi canke icamwa citwa manderena canke ipome canke umuci ngo nkoze mu kanwa arazira baca babidugana hejuru ndavuga mana gusurinda akanwa kanje gusubira kandi kuvuga ikintu kuri ofisi ndabonye ikigwa ndahakuye ndakibonye. Mu nyuma nyene tutangura kubana nabi na mabuja uko azarankamira indya kandi ahubwo wamenga ahubwo ndamuteye kuzinyima rero nkateka bagaterura bagakokora avuga none jewe mfungura iki ivyombo birunze muri maxera ntureka kutavyoza utegerezwa kuvyoza utanabiririye umushahara barawuguha ego utanabiririye none wongere urege kuri ofisi haze kandi iyindi ntambamye basi nkavyoza umwanya wo kuruhuka ntawo nari mfise navuga ati ngo ngiye kuruhuka agaca arungika umwana imbere y'umuryango akumva yuko noba ndiko ndavugira ku telefone kandi ari je nikurira amamega yumvise ijwi ryonyene yaca avuga ati ariko aravugira kuri telefone naza numva bampamagaye ingukora iki n'iki kandi naba nahejeje canke akambwira ati genda uvomera amasaha yageze navuga ati none mvomera saa 8 kandi mvomera saa 10 ngo yagenda uvomera ugira gusa sindonka umwanya wo gukoresha telefone simpave mvuga ibibazo noba mfise mw'ugo rugo. Unyuma niho niyumviriye ati mvuga ati bantahane biranka mu nyuma rero niho haje akantu gatuma dushwana na mabuja nariko ndakoropa sinzi yuko ari we yoba yaratumye umwana canke iki baca bazana ibintu bandagaza hantu mejeje gukoropa ndabikuraho bongera kandi barabigarukanaho mabuja carahita nyene n'ikanda mbiri ahantu atahora honyoza ikanda mbiri carahahita n'ikanda mbiri burya nanje nca ntwagwa n'ishavu turadakana muri iyo nzu turatukana ndamubwira ati jewe nimba ndi muri iyi nzu yawe uyu munsi si ukuvuga yuko ya sahani nahora ndirako mu gihugu ko ndavuga ikirenge mu gihugu bakaca bayimena ngo Ivete nazogaruka n'uyu munsi ntashe
ndafite kurira kuri ya sahani nyene. Rero ntugasuzugure umuntu yaje gukora mu nzu yawe. Nimba naje kugukorera kugira nawe umpe amahera, nta kindi dupfana. Burya haca haviraho iki inyanduruko yo gutaha mu Burundi. Bantahanye atavyo nzi, gisiripurize, nari mpejeje gukora akazi mw'ijoro rya 3:00 nza numva ngo itike yawe ngiyi utegerezwa gutaha. Nari ntarya ndinze ndonka utoto kurya, navuga ati Imana ishimwe, narapakira y'iridi nkavuga ati genda be yuko basi amazi ariyo yodudubiza mu nda. Gutya ndatakama ndavuga ati ntibikunda yuko jewe notaha mu gihugu, nyene numva ndiyanse, mubwa mu nyuma ndiyakira ndataha. Maze gushika mu gihugu niho naciye mvuga ati Imana yompa promosiyo kandi yo gushika mu kindi gihugu, nomenya uko mbana nabo, nomenya ubwenge nkoresha kugeza yaho jewe nokwicisha bugufi kugira ngo ndabe yuko ku kwezi mpembwa. Ubwo bazomvuma canke bakantuka nsinumira nshireko igufuri ku munwa. Mugabo ndasaba Imana ati impe ubwenge bwo kugira iki bwo kuzobana kandi n'Abarabu aho nzosubirirayo. kubera ko mu Burundi basanze bitoroshe naho nyene. Oya, si ukuvuga ngo ntivyari vyoroshe, jewe nashitse nyene ubuzima bwari bumeye bukimeze neza, ndadandaza kuko agatahe nari nagatahanye, mugabira nka yuko nguma mu gihugu mvuga ati Imana ni ingiriye akandi ka promosiyo ngende. Vy'ukuri niyo mpamvu nashinze irya ntahe y'ubwa mbere. Vy'ukuri aho nshikiye muri iki gihugu mubwije ukuri mfite ubwenge bwo kubana nabo. Imana yarakoze kumpa ubwenge bwo kubana nabo, kuko iyo itabuma nkazana ka kagaye nari mfise Omani, nubwo basigaza akayiko kamwe naca ndagamena aho nyene babibona bakavuga ati ahubwo rero kubimenye nivyo tuzoguma tuguha. Nivyo baciye baguma bampa, none ugira ngo bararengejeko. None Omani baguhaye wacuka sinavyumvise neza ivyo bintu. Omani baguhaye wacu bimena. Navuga ati none ko natetse nk'ikiro kirenga bakaca bampa akayiko kamwe nk'aka. Aka anya niko babona yuko kweri kombumva. Ugaca gasesa. Naca ndagasesa babibona, mabuja bibona, n'abana biwe bakabibona, n'umugabo akabibona. Ubwo haguhindura niyo ntuzenya yabo, niyo turufu rero yo cabaza barampa ca kiyiko kimwe. Natetse isamaki 6 bakama agapande gato. Nkavuga ati Mana ibi ni biki? Niyo mpamvu mvuga ati hajya baguhaye ukamena baba bariko barakwihweza. Ntibari buhindure, ego ugiriwe ubuntu hari igihe baguhindurira canke bakagugumiza handi nyene, ahubwo canke bakagabanya na ca kiyiko bakaguha inusu y'ikiyiko, uzoguma umera kugeza ryari? Imana yakincira inzira ndongera kandi ndaza ngaha Saudiya. Ubu mfite ubwenge bwo kubana n'abantu n'ukuri, kugira ubwenge bwo kubana nabo kugira ngo turabe yuko tworangiza amahoro, tukarondera icatuzanye, nta bindi. Ubundi bw'akagayi agasuzuguro bitware mu gihugu, ino ca bugufi winumire. Uzotegane gusa gukubita aho icyo nico kizira ku mwana w'umuntu. Nawe kuvuga ngo indya iki, oya nukuri bantu b'Imana nibaze duce bugufi. Indya ntaco bitwaye umuntu, ntaco zitwaye umuntu. Wewe urwaye ukabona gusa nibakuvujije, nibaguhaye imiti takamba, ofisi gufashe mubw'indya ari we uri kuravyitera n'ukuri sinumva yuko vyoja kuri ofisi nk'ivyo kandi biriko birakuvako, kuko ufite kubarega bakujana kuri ofisi bakudendekeranyiririza ibindi, kuko nkarabu ntazi kuvugisha ukuri. Kandi ofisi zifise akazi kenshi, nazo ni kuza turanazitahura mugani wawe, kuko urabona ofisi kenshi ntizibafasha kenshi. Bafasha kubera iki? Baba bafise ababahamagara benshi, abafise irijansi zisumbasumbana. Burya niyo urondiye umuntu kuri ofisi abanza kuraba wewe undondeye
umbwira iki, akumviriza icyo umubwiye akumva. ego Reka dufate ko hariho uriko arakubitwa, sibyo? Ariko arakubitwa, eh, arungitse n'amawudiyo ariko arakubitwa, ariko arakoma induru, canke uwundi agwaye ari ku musego agira hwere, wowe nawe ego ugafite telefone uvuga ngo je nanje bariko bangaburira indya basigaje, wumva ofisi yo kwita honde, birumvikana? baca bitaho babandi bafite ibibazo biremereye. Kandi ikindi naco nokebura abantu, Mm, hari igihe umwarabu akukorera ikintu mm, akakigukorera kugira ngo yumve ijambo rikuvamo ngo ntwara kuri ofisi. mm, Ewe umubwiye uko uba umuciriye inzira kuko niwe uba ubyisabiye. mm, Arakureka irya mbere ati ntwara kuri ofisi, akakureka irya kabiri, irya gatatu ubona kuvundurura tugende. mm, Ashitse kuri ofisi aradendekeranya, nturi bumutsinde. Ofisi yumviriza umwarabu gusa, wewe ntuba ufise ijambo kubera iki ari buvyiteye ngo ntwara kuri ofisi, nimba uba uzi yuko ariyo ugiye kuvugirwa rero. mm. Niyo mpamvu rero uyu mwarabu akwigenjeje ko bitura Imana, fukama mu cyumba cyawe bitura Imana imanuka itabare. Mm. nawe ubundi bwo ngo ntwara kuri ofisi ntizigera ikuvugira, Oya. izofata amakosa yose iyakuremeke wewe, ivuge ko ari uri mu ikosa nubwo uzoba uri mu kuri, bashire amanuze nyameza kuri wa munyoko buja canke databuja wawe. Kubera iki ntibashobora kukuvugira wewe, vyohera Ukunda he? ibintu bikunda kabisa umwana we Je baranyigenjeje ko kenshi kabaho, ndatakambira Imana ndavuga ati aha naje mfise ubwenge, aha ijambo ryo kuvuga ngo jewe ngo ibi bintu muriko murankorera ngo ni muntware kuri ofisi, jewe ngo bampindurire inzu, sinshobora, nzotimbira nyene kontra ihere ntahe. Ego sha warwanya urugamba rukomeye, kandi urumva ko abadukurikiye ngaha baca bumva yuko aho bari bigendeka, kuko abatari bake kenshi bibaza ngo tuvuye mu nzu tukaja mu yindi dusanga ari sawa. Hari uwigeze kumbwira ati je nagiye mu nzu ya mbere ndasaba ko bampindurira banshira mu ya kabiri, nsigara ndigaya igituma bankuye mu ya mbere, kuko iya mbere nararya nkanywa bakangurira impuzu mugabo bakaba akazi kenshi. ego nca ngenda mu nzu ya kabiri nca nsanga nta kazi kahari, mugabo bakaza bantora bakaja kuncisha ibiraka, nkaca nkora akazi gakuvye kakandi ka hamwe hambere inshuro zitatu. Bibaza ngo vyagenze gute? Ngo naripfuje ko nosaba bakansubiza hamwe hambere, ivyo navyo ntibikunda. ntibikunda. Rero Vyokunda gute? birahura n'izi ntahe uduhaye. Hari akantu nigeze kubona kavuga umukobwa yavuye, tuva mu gihugu cyacu tutazi inzu tujye gukora uko zimeze n'ivyo tujye gukora uko bimeze. Hari igihe uva mu gihugu uvuga ati ngo ngiye koza ivyombo, kumesa, gukoropa, guteka, ukaca usanga ahubwo muri rurya rugo hari ikindi kintu nyene kizoba gihari uzokora. Hari umukobwa yigeze kuva muri Kenya arasezera umuryango araza gukora ngaha Saudiya. Aje gukora ngaha Saudiya ashika kuri airport baramutora, bamutoye baramubaza ati uraza akazi uje gukora? Aravuga ati ndakazi. Atuzi ko ari akazi nyabaki? Aravuga ati nje gukora akazi ko mu nzu. Uti sawa ngwino tugende. Bamushikana kuyo mukecuru. Bamushikanye kuyo mukecuru, uyo mukecuru aramubaza ati akazi ko ngaho uzogashobora? Aravuga ati je nzogashobora, kuko niyo ari bwamenya ko ariko ati je nzogashobora. Burya hageze mw'ijoro aramubwira ati vyuka ngwino. Baragenda, bagiye hari saa sita z'ijoro, bagiye amushikana mu cyumba kiri aho kiryamyemwo ibiziga bitatu. Amubwira rero akazi waje gukora naka, urabona yuko uzogashobora? Nawe aravuga ati jewe
ntazogashobora ntiyavuze yuko imana yiwe azoyisenga, aravugana mu mutima ati je nzosenga imana yanje, mugabo arafatwa n'ubwoba aravuga ati jewe n'ukuri imana yonyene niyo yo kuhankura, kuko hahora haza abakozi bakahava, haza abakozi bakahava bakagenda bakiyomora. Mugabo wene uko yagiye arahaba yagiye aratimba, kandi yinjira muri ico cumba ari gusa nta muzu yambaye, yaja koza ivyo biziga atambaye impuzu, 8 z'ijoro yaba ariko aravyoza akabihanagura agasiga bifutse neza. Aramubwira ati nta telefone utegerezwa gukoresha kuko sinshaka n'umuntu n'umwe ko yobimenya. Nta telefone yakoresheje ico gihe. Uwo mukecuru acabona ati kumbe wa mukobwa ufite umutima ugumye, yaciye amuhindurira akazi acamwongera n'ayandi mahera. Kugeza uyu munsi umukobwa aracabayeho kandi agize iki, yarihanganiye vyinshi. Rero wewe ukaca uja ngaho ngo nibampindurira inzu, ukaca uja muri iyo nzu imeze uko, urumva yuko uzovyihanganira vya bindi usanzeyo? Ni hahandi uca usigara uricuza ati kubera iki ntigeze umutima wanje utampanuye kuguma muri ya nzu. Rero izi nzu zino ziratandukanye, ntituzi birimwo. Hari igihe wanka nimba ari bisuru ukazana binyagagu, niko ndavyumva. Ukavuga ngo iyi nzu ngo je ngo mbona ari nini, ngo akazi kahari ngo kararuhisha, ukaca uja ahubwo muyigeretse gatatu nini. Imana irazi guhana abantu bishira hejuru. N'ijambo ry'Imana rirabivuga ati uwicisha bugufi azoshirwa hejuru, uwishira hejuru nawe azocishwa bugufi. Rero twige guca bugufi imbere y'uwo ari we wese, yaba muto canke mukuru. Twige kwicisha bugufi. Ego nico nohanura abantu. Je niyo umukobwa wa mabuja avuze atarasambaje ibintu mu cumba ciwe, ndahita nkirenganira, nta na kimwe mvuga, ndahita nkirenganira, kandi agaruka ashika aryama muri vya bintu nyene yasiga asambaje, kuko wenyene aba yabibonye. Mugabo harya baba bateze gusa ijambo rikuvamwo. Nukuri ndagushimiye ibiganiro duhaye nukuri, kandi Imana ikugirire neza. Nimba taco wongera ko dusezerane, hanyuma utwemere ko no hanyuma nzongera guhamagara kandi ukongera ukaduha iyindi témoignage, iyindi ntare. Ariko ata kibazo nukuri akano gusa nokongera ko hari igihe ushika mu nzu y'umwarabu wewe ukibaza ngo niwe azokugurira vyose, mu nyuma bigahinduka. Ego jewe sintanga akarorero kure, nguma nitanga ko jewe nyene. Maze gushika muri ino nzu mabuja yarambwiye ati ico uzokenera cose uzukinsabe. Maze amezi 2-3 nzanumva atumye umukobwa wiwe ngo ubwo ngo papa ngo azoza araguhemba, ngo uzoza urasigaza ngo amahera ngo 100 canke 50 ngo yo kuza ngo turakujana kuri farumasi ngo ugura amavuta, ngo ugura n'ivyo ukeneye. Nanje nca namubwira ati jewe yambwiye ico nzokenera kiba ari co nzomusaba. Ati none vyogenda gute uyu mushahara aba ari wo nkuramwo kandi buri kimwe cose wumva bizokunda? Kandi yarambwiye nzoze ndamusaba ico nshaka. Burya atarakibwiranye nawe yiwe ntiyasubiye kandi kugaruka kumpa inyishu. Ca ndavuga ati aho bagomba bangeze barabe ko nemera. Burya ubu unye amavuta aheze canke isabuni igahera, uzumva ngo ndabikoresha cane. Aho mba ndabikoresheje nk'amezi 3 canke 3.5. Azumva ngo ndabikoresha cane, ngo ninze ndoga rimwe ku munsi. Urumva rimwe ku munsi? None woza rimwe ku munsi bashakanguranuka naho niko bameze. Ego uzumva baguma bifunga amazuru nguranuka iki. None namubwiye ati nokoga rimwe ku munsi gute? Kandi akazi nako ntagakora rimwe ku munsi, nguma nkora. Cyane avuga ati rero ntivyokunda ngo jewe ngo ko noga rimwe ku munsi ngo impuzu ngo ndayihindura ngo 3 ngo haciye iminsi 3, ngo nawe ngo zurabikora ukuti. Je ntivyonkundira. Kugeza uyu munsi rero ndamusavye amavuta, udumva ngo nisiga amavuta nabi. Isabune yo yiheze ndaganya mu kumusaba. Kumusaba uza wumva ngo woga isabune nabi.
ishampo nuko nyene naciye mvuga ati none basha nukuri ibi bihugu tubibemwo gute ubakorera akazi neza uza usanga izindi ngorane zije umva baragoye kubana mugabo kubana nabo gusa bisaba kwijijisha gufi ikintu gusa nari mpagaze ko ico cinja nicyo nsozerereye ko nukuri bantu b'Imana nibace bugufi ntacyo zizokugira ego ntacyo zizotugira kuko navuze ati hako zita muri zibara yo muntu uzenya bikasohoka tumuta mu nda ega ninda nyine mugani wawe inda nayo nyine n'igisi mu mubiri niyarara niyarara kweli ko ntibiboneka neza nuko nico nashaka kunganirako arakoze no kumuha uyu mwanya Imana ibibahembere kandi muhezagirwe imirimo yanyu ya misi yose murakoze cyane we mu kurangiza ngaho hamaze igihe kingana iki aha ndahamaze amezi 11 muri aho muri Arabia Saudite kandi ukaba wari warigeze no kuba muri Omania ku bantu mbure batakurikiye ikiganiro neza ego narigeze kuja Omani 2018 ntaha 2021 ego 2023 niho nciye mvuga ati reka nsimbire ngaha Saudiya naho ndabe akarere kaho uko kifashe Imana ikirangirira ubwo buntu irancira inzira kugeza uyu munsi nzigamwe n'Imana ngaha muri twa two kurya nyene basigaza ngiriye ubuntu ugasanga ndaruriwe ndashima byose ndabikesha ndiho kuko urumva iyo nagenda ndasuzugura twa two kurya basigaza simba nihanganya ayo mezi yose ngaha hantu ndi kandi atari ibyo urabona yuko ugereranije Omania na Saudiya ubona ahasumba ahandi ni hehe dufatiye ku buryo ku gashahara ku buzima aho twamaze kubyumva mugabo ku gashahara ubona ahasumba ahandi ari hehe kuri jewe Omani ku gashahara ntako byari biri kabisa ntako byari biri kuko urumva nakimenyamwo byose nahembwa amahera 75 y'amariyari ego muganga anye Saudiya nukuri uko biri kose ndashima gashahara kariyongereye nukuri ibintu bimeze neza wifi ndafite iki mfungura ku buntu aho mboneye niho ngenda kugira iki kuronderera imfungurwa nubwo bishitse nkateka jewe ndisigariza muga bishitse mabuja agateka ndya vya bindi nyene bisigaye nuko mbayeho nyene ubuzima bwa Omani na Saudiya bwarahindutse no kuri Imana ni nziza ndashimira Imana yo yatumye bihinduka kuko baravuga ati hari ikintu Imana ikora kugira ngo uve muri cya kibanza igukure muri kiriya kibanza kitari icyawe kugira ngo igushyire mu kibanza kiri cyawe nyene ugihagararamo ikikwicarikemo kiba aricyo iguhezagiriramo kuba byarabaye bijya bya Omani ni byabaye ku bugombe bw'Imana yashatse kumva muri rujya rugo nkiri muzima kuko kijya gihe urabona ko kenshi twicwa ni Imana yoba yarakoze bikava ku bugombe bwayo ikavuga ati wowe icyo kibanza n'ubundi ntabwo cyari kikubereye ngwino tuze ndakurabira ikindi kibanza cyawe uraho ndi ndashima Imana nyene ndatuje nyene na bwa bwenge Imana yampa bwo kubana n'abantu no gusenga guca bugufi ikibaye cyose ndacereka Imana nibyo bimbeshejeho kugeza uyu munsi n'uweje wundi yatubwiye ati ugomba kuba mu bihugu by'Abarabu ni ukuri wosenga ukiyaranja ukatuma ubikora mu ibanga ryawe ridasanzwe mugabo ukibuka gusenga Imana
yego kuko imana iyo uyisenze niyo yonyine uhanga amaso ijuru naryo rikamanuka rigatabara mu bibazo urimo kuko uvuze ati ibibazo ubirimwo nawe uciye wihagarara ko ngo nibashake bansubize mu gihugu ndugu yangu umaze gushika mu gihugu niho uca ubona akamaro ka hantu wari uri niho bavuga ati ikintu c'agaciro ukimenya iyo kigiye ukikirimwo ntushobora kumenya ko gifite agaciro kuri wewe. Uvuze ko muri Omani abahembwa ngahe? 75. Ni ukuvuga abahembwa amayero 179 ku iki gihe turimwo ubu. Ego umva kuko ndayarungitse mu gihugu kuko 5 naca ndayagura amamega ku bantu narungika 70. Ku bantu batabizi rero bace bumva yuko aya mafaranga ya Omania afise agaciro kanini cyane gusumba n'amafaranga y'amayero arazimbye cyane ku buryo nanje biranantangaje sinari nzi ko arahageze ubu biraboneka yuko amaze kugera ku biciro birebire cyane gose hano nibaze ko aha Saudiya umushahara ni muremure mu bwabo Omani amafaranga yaho niyo afite agaciro kurusha aya ya Saudiya. Abantu bazokora ikiganiro ndende bishiramwo ndabibereka amafaranga ya Omani yitwa na Mariyal 75 yari amayero 129 yari nk'amadolari adashika amajana 2 muri makeya. Ubu muri Saudiya naho nimba atari banga abantu baje bashasha bahembwa gute kugira ngo naho nyene abadukurikira cyo bana kuntu agashara kwa kifashe n'itandukaniro. Abantu baje bashasha ari ryo rya mbere baje batari bwagende nko mu kindi gihugu ariko bahembwa bambabarire kuba ndagavuze kuko urumva n'ivyumba byije wandi bisanzwe twamatona bivuga gusa batavyumva nka je ndabizi mugabana mbarije abandi muri make. Ego urumva hariho abahembwa 750 n'abahembwa 800 canke abahembwa 805 nuko muga uwigeze kuja mu kindi gihugu canke uwigeze kuza ngaha Saudiya rikabirya kabiragarutse ahera ku 900 kugeza ku 1000. Ego umva ko naha navyo nyinshi ndavyerekana abadukurikira cabona ukuntu bavunja urabona yuko ayo muri Saudi Arabia nayo nyene turacyari ku Mariyali niko nderekana ko muri Saudi Arabia naho hari abantu usanga bashaka kuza ugasanga rimwe barabaza amafaranga bahembwa kuntangana ariko bakaba bakeneye kumenya ntibabizi niyo mpamvu bimwe na bimwe tubereka kugira ngo bamenye Saudi Arabia ico ndibaza nyene naco kizobafasha nk'abagomba kuza barinda kubaza ngo umushahara ngo bahemba gute ngo iki novuga yuko bahemba gutandukanye bayita Mariyali nayo nyene bayita Mariyali ngaha ariko araboneka ko ubu dufate duhe ubuze ko arangahe kuki wavuze ko abantu bashasha kuri bashasha hariho abahembwa 750 dufate 750 885 ku bantu bigeze kuja mu bindi bihugu canke bigeze kuza ngaha bakagaruka bahera ku 900 kugeza ku 1000. Bifatiye ku 800 babahembwa 200 y'amadolari na 13 umva nk'ugize imana karonka 1000 abahembwa 266 y'amadolari. Yego umva ko n'amafaranga meza cyane kandi n'amafaranga ugereranije n'are yo muri ntuzenya Omania n'amafaranga bafise agaciro cyane nuko je rero numva n'ukuri ngomba nagushimire ku mwanya umpaye n'ikiganiro umpaye igituma tubikora twebwe ni kugira ngo dufashe nyene abambere wacu bashiki bacu abavyeyi bari mu bihugu nabo kugira ngo bamenye ibijanye n'ubuzima nuko bokwitwara ibintu nk'ibi. Ndagushimiye rero kandi ico ndakubwiye nuko nzongera guhamagara wundi munsi tukaganira. Wumva gute igihe uzoguhamagara nkaguhuza na Shimira Imana?
riziki. bizoba biryoshe rwose n'ukuri. Sawa sawa. Bizoba biryoshe rwose ubwo umwe wese azovuga ati jewe uku niko ndabibona, uwundi ati uku niko ndabibona. Ni ukuri ahubwo bamuntahiriza azobonera n'iyi video yanje, aza ndondere binashobotse kugira ngo tube turungurana ivyo tuzozana imbere zawe. Murakoze cyane, ndagushimiye rero, ugira ibihe byiza, ugira umunsi mwiza. Sawa namwe mweza ndazaguha nimero ziwe. sawa murakoze cyane. Murakoze namwe, ndabashimiye rero. Hama kandi reka nshashimira n'abantu mwari mukurikiye kino kiganiro. Turazi ko muri benshi mudukurikira. Twa Daniel Mugisha Muranzi, hanyuma n'abantu mutanzi muciye mumenya. Bino biganiro tubikora kugira ngo dufashe abantu bafite ibibazo bitandukanye, kubakebura, kubatabariza. Iyi shene yanje Daniel Mugisha hacako ibiganiro by'ingo n'imiryango canke ibinyene byo gukebura no gutabariza, mugabo nta bintu bya politike bicako. Nawe ufise icyo ushaka gushikiza rero mu buryo bwo kugira ngo twubakane, mushobora kuturondera kuri WhatsApp mubona ngaha imbere yanje. Ndabashimiye rero, murakoze cane.